Abantu benshi baravuga ngo ndakora video nziza zimeze neza zifite n'ama ide meza ariko ntabwo zigira ama views menshi. Ariko reka nakubwire hari ikosha rimwe abantu bakunda gukora. Sivyo? Ikosha rikomeye cyane. Video irashobora kuba nziza, ifise amasanamu meza, yakiniwe ahantu heza, then na kamera nziza, microphone nziza, donc itwigumvikana bien. Aussi dufate nka film ugasanga ni film nziza iryoshe cyane, ariko mu ntango ikiganiro canke ya filme ugasanga niho byose bipfira, niho byose bice byantu biza gupfira. Donc video igitangura mu masegonda ya mbere igice intango ugasanga kirarambirana, wakoze video ugitangura umuntu ntavuga ngo reka mfate umwanya numvirize kino kintu, yarambiwe ugitangura, arambiwe acahita akayengana. Ica kabiri ntuvuga ico video irimwo audio igitangura, ntibavuze ngo no video tugiye kubehe ibintu ndishiko tubona muri film nzosanga igitangura bakweka nk'ibintu biza kuba uraza kubona nk'umuntu baramwishe arashwanye n'uwundi irifo kuza kumenya umuntu agitanga kurara none aba bantu bashwanye kubera iki, uyu muntu amwishe kubera iki. Sivyo? Nico gituma cyafata gati ekafata umwanya ndabe iyo filme menye impamvu uyu muntu bamwishe. Sivyo? Rero no mu kiganiro nyene irifo kuvuga ati muri kino kiganiro tuza kubabwira ibi nibi au début. Sivyo? Donc ikindi kigira gatatu, iyo content yawe nta huko rero tuzoyibabwira muri video zikurikira huko. Donc nta huko igira. Rero mu masegonda atanu ya mbere niho hantu ha mbere video zipfira, niho content nyinshi zipfira mu masegonda ya mbere. Ico ukwiye gukora rero ubaza ikibazo muri audio, tanga urubaza nk'ibibazo cyangwa utanga isezerano uvuga ati muri no video tugiye kuvuga ibi nibi canke mbe wari bwumve ibi nibi. Sivyo? Umuntu ashavuga ati reka nicare muri no video muri content ndumva harimo ikintu kanaka. Sivyo? Example rero abantu besha ahantu bakunda kwicira ibintu nko mu kiganiro kanaka, uzoma umuntu atangura ngo bonjour umeze neza ngo nitwa Afise Umukiza Nason, nitwa Nason Lighton, rero ngo muri no video ngo tugiye oya ivyo bintu byaravuye ku isoko. Uyu munsi dufate nk'ubundi ko ndakora nka content yo kuvuga ati igituma abantu toronka ama views menshi, tangura uvuga ati nimba uri mu content creator. Sivyo? Ode binyene ugitangura video uhagiye ugitanguye umuntu agikiretse kaza kumva nimba uri mu content creator ukora video nziza ariko ntizironka ama views, ino video irakura. Mu content creator wese aca yicara akumviriza kiga, kuko ico kibazo asanzwe agifise araza kwicara yumvirize kuko akeneye kumenya impamvu. So rero watanga kurura mu kanya ngo bite ngo mumeze neza, ngo nize ko mumeze neza, ngo kora subscribe aho ivyo uriko urakora ntubuzi ivyo urimo. So rero menye ukuntu utangura video yawe, content yawe, kugira ngo umuntu akiyuguruye ace yicara yumvirize neza. So rero huko ni nk'umuryango, rero iyo uwugaye nabi cyangwa uwugaye nabi vraiment nta muntu ashobora kwinjira. Sivyo? Iyo umaze kugara huko muri debut ugatanga ibintu byo kuramukanya kwa vuga ibintu bitakenewe, abantu bacha birenganira. So ukeneye amatrike nkaya menshi, kora subscribe kuri Naso Star TV, ukore partage, commentaire kugira ngo mwandanye mudushigikira video zishikira abantu benshi bashoboka. Merci beaucoup.